Namahoro rero. Mbega yemwe mwamenye ngaha gute? Nahamenye nagerageje uburyo bwose ndahamenya. Donc hagiye waje ndi ntameze neza. Hari sinameze neza, hari ibintu nari ndimo nafise stress nyene y'ibintu bitari bike. Hamareje nagutohoje ndabona nabonye ko umwana w'indero uciye bugufi. Igikurikira ejo uzoze kuri bio ndaguha akazi. Abisigaye tuzovugana aho hashitse uzozinduke. Ego nabonye ko umwana ugashobora kandi uciye bugufi. Ibisigaye tuzovugana yari ku kazi. Ego nje ndakubwira ibikurikira. Murakoze ko uzoze kare saa 2 zo buhari. Byari ibyo rero sawa genda bwiye. Sawa nao? Sawa. Sinabamenya ariko. Oya. Jeba intamishwa. Nakubonye wagiye gusaba akazi muri Meme Fashion. Naje kugusaba ariko waza tugakorana nawe kwa kwimya akazi. Oya. Oya mara akazi ariko. Ndi akakwimya mbona. Yamara akazi jewe. Yakumbeshe yakwimya akazi mbona naje kugusaba ahubwo uze dukorane. Oya jembe tuzaretse no gukora kwa Meme Fashion kandi twakorana rero subona nje twakorana nawe. Sawa. Yagiye kuzokwicuza mu nyuma naje kuguha nko gufasha nyene narinzi yuko wabuze akazi. Oya je nta wundi muntu twakorana atari Meme Fashion. Arakwere. Kubera Deja nka wowe uracironde. Meme Fashion zose bifite. Noza uje gukurondera kubi. Urasi. Jazi kuzokwicuza mu nyuma. Arakuze kunyumvira ko uvuga ufashe no kutukeneye. Sawa reka ngenda. Bye. Sawa genda hariho abantu bose bashaka gutesha umwanya w'ubuyobozi. Sawa genda. Bye mashimwe. Sawa. Senze kwa rugore kwa ntanze. Yo, ntugire. Nuko ntugire iruka. Anadaba. Manza tuze kwanza. None jasibinda gute? Cheke yasi. Yasi. Hewe, yambwiye ngo indoto ziwe nizo gukora muri Meme Fashion. Yeah. Uzikinangaje. Sanze wa mugore antegereye. Kugira kuri umwana. Wera mana kugira kuri umwana. Wari utwavu ntangaje. Wenda kubwire uri nk'igihere kuri je urumva uri nk'igihere. Naco bitwaye ntari kuntangaye wowe ntuko turakina je nawe ntitungana wa mwana we. Umukino wawe siwo. Ntuzusubire. Sawa.
je na wewe ikombe igira itangira nini yatangiye Je nawe ariya none vyagenze gutega basi jewe nawe naco ntuzobura kandi gatego usubira kugira bende wihangane tuze nta ngorane sinicaye none ugenda kandi tutayazi na gatoya oya ndakubwiye ati sinicaye kuri meme okay. sinicaye friend mugana ubundi reka ngende naciye ngaha nyene kubera warambwiye ngo ndaza kukubwira uko ibintu bimeze ego ndumva nyene nta numva nanarusha nanataye n'umutwe wesa hey aha rero vyakoretse bande yagakoze tu yatari zagiye ku murongo Naomi ndakubwira ikintu kimwe ntugasubire kuzanga mbwira iryo zina rihoze ngo Naomi yarapfuye Naomi nako ndigutse kuri Mishu ibuka ko ndi papa wawe Mishu nitwaye neza umwana w'akamukozi papa wanje yari igihe nari nabuze mama wanje papa wanje yarihe igihe mbora mutonya wanje wari igihe nza kugusaba amahera ukashuja kuraba umugore wawe warigeze unanyita wari nta kiganiro warazi papa wanje yarapfuye uravyumva papa wanje yarapfuye yakubwiye umvire mu nzu mbeho umuntu yakurangiyeho ndiko ndakorera Jenny Naomi reka tuyage Naomi nako ndakwinginze umuryango wakuzanye urawuzi sohoka mvira mu nzu gere ariko
Yewe ndakubwiye. We? Tindakubwira. Umbwire. Umukobwa ari hehe? Yari. Harashika. Ahubwo namubaza we ntarashika. Ivyoroshe. Ndakubwira ati urya mukobwa wawe. Sinuwi wanje urya mukobwa wawe. Gerageza urere. Nene nk'ubunye aracari hehe? Kuba atarashika haraho wosanga bifise impamvu yumvikana kuko birashobora gushika umuntu akagenda hanyuma bikamugorera hageze. Agenda mu gitondo hakagera ku mugoroba atarashika. Aba ari mu biki? Ari mubi. We nawe rero ikibazo cawe ibintu vyose uvyita amakosa. None gute ushobora kuvuga yuko ari mu bibi kandi utazi impamvu? Ahubwo vyari kuba vyiza ashitse umuntu akamwicarikana akamuganiriza akamubaza. Wowe bimeze gute wari mu biki uvuye izi saha ko zigeza? Nzoba mbona. None kubera iki wewe washotse uvyita amakosa utazi impamvu yatumye agera mu masaha atarata? None umukobwa ataba muhira ntaba amakosa. Ivyo bintu rero uvyumva gute? Ivyo umva binatahuritse n'ubwenge ntibikwirwa ivyo bintu. Reka kugira bitahurikiye nuko nyene vyabaye ko ari we abivuga kabisigura. Aratebaza dusigurire twumva. Nzosigura aza gutanga. Ariko ntavyo nza gutahura jewe. Sinzi nkawe wonyine wamutahura muri vyose no mu masa. Noneho kurwamo ngabo baraje imyidogo yari kurembeje. Nibaje mugabo ikizoba ntuzombaze. Cenga ziko atakibi kizo. Coreka kuba gute we mwajanye mwari muri ku. Nzoba mbona. Nzoba mbona n'ukuri. Mbico ico kinyeshamba co ugikuye he? Aho utagiriye n'ubwenge uravuga ngo karibu. Aha ni kwa so, aha ni kwa nyoba. Muri mbego butoki. Mundakuramutse uwo muhungu nuwa. Mbese ndiko mbaza we ko wisamaza ahubwo muca musubirana inyuma. Sindiko mbaza we mbega kutanyishura. Kutishura sindiko mbaza we. Ndakubwira wabonye umukobwa wawe ngo araza kuza araje. Urayibonye ko aje? Ndabibona. Kimwe gusa n'ubu ntaco tuma nshoka mvuga ko ari amakosa barimwe mu gihe ntazi impamvu ivyo bibaye. Kanda kubise nigire. Keke kumva abavyeyi bawe bameze uko. None we sinari nabikubwiye wa munsi ngira wibaza ngo niko ndakuhenda. Cyane hatari kweri yo barakaze vraiment. Ahandi hatora mutama naye ahandi hujya mu mugore. Ngorane. Ahantu ananyumviriza. Yumve n'ivyo narimwo basi. Ahubwo aranaduhakije je ndagobona iyo wataha ngira barapfa bankubita. Ashaba sinzi ko yaza kuraba uko bigenza nyene kugira ngo ntihakugire nabi. Gusa nyene kuba ahantu nkaha nyene bisaba kwitonda ukazura taha kare. Ukazura bumvira mu bisanzwe kuko urabona barakaze kandi barabukarira. None ngashanka uko narimvuye ku kazi. None ubona naca ndabigenza gute? Mwe ntona ko baciye banyikeka none nko biyumvire ko je nawe turiki. Ndamusigurira papa nyene ko dukorana naye ahandi. Hajya papa uzi ko cumwegera ubimwumvisha nawe mama wawe ntavyo kumva. Ha
ujya hose none mutumbera. Hey baby, how are you doing, my baby? Mwah, isn't it? Miss none bimeze gute shusho? Ni sawa? Meze neza. Jenje ngaha kameme ko ndakubwira ukungene twoshobora gutegura ya mariage kwe. Kuko ndabishaka man. Kirazira kuguma wigumanye kandi ufise amahera atakimubuza. Umviriza. Jena inumva nyene nje kugira turabe ko twara ukungene tubigenza tukavyorganiza. Ucu ugenda ubaza biwanyu je abiwacu bari pre. Ndabafise. Wibagiye ko nabise biwacu. Ujya mu mama sinabonye. Umviriza shashe ndakubwira kwanza. Curezi ikibazo ufise. Urakizi kandi urezi yuko n'ukuntu nakubwiye yuko nshaka kumanza kwihora ujya mu kakapa. Rero umbwira yuko nokora mariage. Namanje kumwereka. Reka ahubwo ndagutwetse. Ega ujya mu mama turafitaniye projet. Ubona ko ari mu bintu by'ama design. Rero ashaka ngo ndamubere mu manager nyene ndabikurikirane kubera wowe ntavyo ushobora. Kandi nibaza ko ari je ndabikurikiranye ko byotera imbere. Nkoraha. Yego pe. Umufashe? Wewe? Yaranyituye ngira ngabona mengo ndi professionnel muri ivyo sinzireye ko kame. Rero ubona wo mufashe. Uya. Ikintu cyonyine uzi ko nkunda. Ukaba wumva uko ukorana projet n'ujya mugore. Sinumva n'igitabo no gufata n'cyarico. Gusa kimwe ndakwereke. We mureke kwanza. Umanze umutesha umutwe. Uzomubwire byose yitegura ibiki n'umunsi wo gupresenta nyene apresent your projet yiwe umubwire ko muzobonana. Uwo munsi nyene uzoca ugenda cyumubwira yuko abipfuye. Nico kintu cyonyine numva uretse agashaya nkoreye nagiye guhiga keke ngo dukorane ibintu by'amaproje yari yamwanse yumvise yuko ngiye kumuhiga cyazaranyicira. Urabizi nako kameme tuba turabantu dusenga ijambo ry'Imana rikaduhindura umuntu yagukoreye inabi. Ndashaka kurangaho ivyo byo gusenga. Umuzanyicira mama umusi anyicira mutonya wanje. Mutonya wanje yazi yuko namubuze yapfuye kubera barya. Umusi nigwa ndangara mwibarabara. Urazi ukuntu nabayeho mwibarabara. Ndandaza amakara ngira iki kugira ubu buzima mpigani kwizina ndabe yuko ujya mugore no mucago. Okay, be. Namushize hasi. Bosi shora kutakaza kubera ujya mu mama. Nubwo yanyizeye ndashobora kumubwira yuko atakanya afise kuko yo bitegura naho nka chance barumva nanje mba niko ndiyiciriza kandi bazi yuko ndi umuntu ameze neza. Uzogenda mubwira yuko uzomubwira yuko ubonya ntakwije ibisabwa ntagize basi ntari mu bigambi yawe. Okay, don't worry tuzobigaruka ko nzokubwira inyishu yampaye hama wowe genda urabe twitegura ubanza tuzokubwira. Uzomubwira inyishu cyangwa umuntu uzoza kumubwira yuko ubivuyemo nzoba ndiko ndarunguruka hajya kuri portail. Oya ntakibazo ariko cyari cyanzanye nyamukuru nukumva ko twotegura. Je ndabikwemereye ukazobona vengeance yanje yahetse. Nta vengeance nta nimwe vengeance bikenewe. Je ngabwira ngo tuvuganishe kandi ndabikeneye kuko urabona iminsi ikiragenda kandi urabona ko nubwo umuntu uruto gutangura bwo kubanza. Sheri nagomba nje ku kazi. Genda tuzobibandanya gusa ubu uwonya sindi prêt yo kugira mariage sindi prêt.